Ile sabwa kuba unagumana natwe ariko ngaruka bwo mbwisamizi Black FM nakira bagenzanje Ernike Nizere kumeze neza meze neza cyane namwe nibaza ko mumeze neza cyane je ndameze neza kumbure aho ni mpunda marembe Nizere ko witeguye ariko kubona tanga umunezero ku bakunze bisamizi Black FM no munsi nukukora basket wateguye ayego asante sana ariko Ernike gusa kurundi ruhande nakirundi mugabo nawe bro Nizere kumeze neza je ndameze neza Tony Nizere nawe ko mumeze neza Nizere n'abakunzi ba Black FM ko bameze neza tuje ngo tushwanyaguze tubaha amakuru ameze neza ari kugwego yes birumvikana haza kuba ari Ernike Tony hamwe no witwa Interja tudatevye ubona ko akanya kamaze kuba kanatujana akanya ko kwakura ndaza kwandana bahamumera zikiganiro basketball bafise urukino rwo kuri no munsi ubona ko ari mu nkino zindiranywe gishika ndahera kuri wowe Interja twanabivuze ko incuro nyinshi inyuma yo kwitwara neza mu nkino zitandukanye ku ruhande rw'umugusekera gwa basketball uno munsi no bafise urubanza nyamukuru runakomeye ku bwawe urukino urarwiteguriye gute ndetse umugusekera gihugu wacu unategure gute kugira ushobora kubona atahukana intsinzi imbere y'umugusekera gihugu Rwanda ubona ko abanyarwanda banaduhagurukiye ngo ishavurirane yes Tony ugiye kuraba neza urukino twakinye uherutse twarashoboye gutsinda u Rwanda bigoranye mugabo neza na neza naravye imyimenyerezo bagize ku munsi wejo equipe nationale y'u Burundi ndizeye ndaha mahigwe bice 65 kwijana umugwa wacu w'iserukira gihugu wa equipe nationale ya basketball kuko barandizeye baraza kuduha umunezero nko baduhaye ku munsi wa hirya yejo abakinyi bose barakomeye bameze neza ariko abakinyi bose barakomeye na Brian Kavakure yari yagize akabazo gatoyi yarashoboye gukira yarakinye no ku munsi wa gatatu aho twakina n'u Rwanda nizera neza n'abandi bose ko bameze neza gushika ubunye nta mukinyi numwe agwaye ufatiye ku rukino twakinye n'u Rwanda navuga ngo roheruka Burundi tugiye gukina n'u Rwanda bwabo bwa kabiri u Rwanda nizere neza ko batubonye nabo bashobora kuba barabonye aho bagiriye izo erere kugira bazikosore eske twe natwe nk'u Burundi nizihe ntege nk'iz'u Rwanda twokorera ko na cencene kurabona nubwo twabatsinze bundi nta difference nini yahabonetse difference notarimwe yes notarimwe niki twokora kugira twameliore umusaruro twashoboye kuba tunerekana mu rukino ruheruka kwa Ronaldo Sanki kucikora yes Tony nibaza ikintu cyo gukorera ko hanini ni gukosora defense yacu twayikosora neza ndizera neza ko tuza gutanga umusaruro kuko uravye badutsinze amanota 3 kenshi yaradusinze u Rwanda amanota 3 kenshi kuko twagiye kuzibira zone kuko bafise abapivo barebare kandi banini rero baca bakoresha systeme yo gukinisha bahanze ya zone niyo byadusinze ndizera neza ko umukoca Aaron Kagabo yabonye erere twagize kandi dushobora kwikosora no gukasaje yabo bituma turonka intsinzi byoroshe mwe mukenyero wo kugira defense nziza no gukasaje y'abanyarwanda eske ku bwawe warabonye abakinnyi atanguje ubuheruka ni bande yoha ikibanza cyane kugira dushobore kuba tunitwara neza nibaza neza abakinnyi yatanguje ubuheruka ko ari we yose uragutanguza kuko uravye nk'abakinnyi bakinye karta ya kane bagize defense nziza aho ndavuga Gibere ndavuga Ori ndavuga Landry ndavuga Brian Kavakure hamwe na Richard bagize defense nziza cyane urabona ko abakinyi bagize defense nziza kandi bafise ubunyarutsi n'ububangutsi nizera yuko hamwe bosubira kugira nka defense bagize uherutse ko atankeka twotahana intsinzi byoroshe yes Ernike nawe urukino rwo kuno musura kwiteguriye ikintu nk'intererano nosaba nk'umukoca yobanza karaba ijya systeme bakina yukinira nyuma ya ring ya true up bajya abanyarwanda akabanza kayikase uno munsi haza ko bahagarutse captain wabo Kennedy Kasana atabonetse kuri urujya rukino muga natwe twarabonye systeme bakiniramo ikintu cyambere tubarushije abanyarwanda twe dukinisha ya transition ijya Richard ndi kuriyo na Joe Gibert nije imbere na Kavakure n'abantu ariko akoresha ijya systeme Kagabo waro akoresha ya transition bajya basuri baranyaruka nico kintu dushobora kugira handi kubatsindisha abarundi dukina ni collectif mugabanyarwanda urabona ko umwe wese abanza agakira ivyiwe hama akagirane agatanga umupira n'ikindi kintu nabonye gihari hariho cohesion iri hagati y'umukinyi Sumizi hamwe na Gasongo twarabonye Gasongo ashaka kudugana umupira Sumizi akaza akamugirira ekra agatanga umupira hama Sumizi akagirane agatsinda ikindi kintu nagiye kubona iyi aba bajene nabonye akunze gutanguza ujya mu kocha uyu Joe Gibert Richard
Kavakure agaca atanguza nawe na Landry agaca ashirayo Ori kugira bikundike ujya mu pivot waba ariko ara pivot ujya mu Nyamerika uyu Clay yafise nationalite zibiri ahindukiye Ori arashobora kumuhoma arashobora kugira bajya abandi ba Elia babari shari ntibaze kugira ku makuvertire gwaca sohora badutsindisha zya shuti za 3-3 ico nico kintu maze kubona ikigira kabiri kandi dushobora kubatsindisha ijya ma defense twe tugira ubushize abarundi baragira defense abanyarwanda 24 secondes zabakwiranye ituro zine biratuma bataye equilibre karate hakane ho barataye equilibre bivaye n'ijya defense bariko baragira uri kuraba bambuyi naba remplacer bashobora kuza bagasubira akaramplacer Landry akabikora neza Mbuyi arashobora gukina arashobora no kubafatira umupivo Mbuyi n'umuntu ikarata ya kane yakinye neza kandi ikindi naco bategerezwa gukasa kindi nabonye abanyarwanda bakore iyo systeme nabonye ko bayikasije neza systeme ya Omame uko bafata Oma wa mitere yose barashobora kuba bayikasa kuko nta ufise nk'umumenere Joe Gibert ukagira uyu Kavakure na Richard nta kuntu kumwoshobora kubafata Oma mitere yose uburundi ntibushobore gukina ikindi naco nagashavu nabonanye abanyarwanda uravye aya radio yabo ayiza BNB yaziza TV10 zaratutse abanyarwanda baranagaruka bavuga ngo uyu dushime Clark ngo n'umunyarwanda ntabwo ari umunyarwanda n'umurundi gusa yize ku mashuri yo mu Rwanda naho yevura ibintu yavura muri Mutanga United kwa Kavakure none umwita umunyarwanda gute kandi ari umurundi ni bimwe bagira kwaba ba Bero aba ba Meya barabadutwara muri equipe nationale arabarundi ni na bimwe uyu musore wacu uyu Habimana Ntore yagaruka aravuga je navukiye mu Burundi abavyeyi n'abarundi canja kwiga mu Rwanda nkurira mu Rwanda kuba ndiko nkinera equipe nationale y'u Rwanda biri mu bintu ntari niteze nuko nigeze ndonka akaryo kuguhamagarwa mu giserukira gihugu bw'u Burundi kugira ico rihinduye na caca mu rukino rwo kuno munsi unagereranije n'urwego asanzwe anafise none avuga ngo n'umugabo uyu mugabo Kennedy Gasana n'umukinyi agira defense ari nawe nyine n'umushuteri mugabo uravye nivuye ariko kare igihaza gufasha New Star bagenda muri ETSZ muri South Africa siyo nivo ariko ubu mugugiye kuraba n'umukinyi irevre n'umukinyi afite experience amaze kubakina izi za bare afite nawe nyine nationality zibiri ni Rwanda wa Amerika urumva iki kintu gusa nubwo aza kuba aje muri equipe nationale agarutse muri equipe nationale y'u Rwanda araza kubatera intege mugatwebwe nitwategura neza nitwategura nkuko twategura urugero rukino rwa mbere nararavye n'amasanamu ejo bariko baragira ama entraînement bakoze entraînement y'amasaha abiri amasaha abiri bariko barategura urukino guno munsi hamwe natwe vyo dukundira amashuti bagashobora gushuta bagatsinda nkujya u Rwanda ubana ujya munsi u Rwanda kintu bari batumarishije amashuti nkashobozwa ashuti shuti zine zinjira hari n'undi mushutere wundi yagiye gushuta nanye na shuta hafi prido shuti zishika kuri 5 za 3 zinjira iyo badahindura ijya defense twe twari kuba tugizene dutakaje urukino ni kintu rero umukocha agaruka akagirane agakosora urana na Landry Ndikumana uyu mupivo wacu urukino rwasa nk'ugwamunaniye umaze gushuta ishuti 24 zanka amfete urukino ruba rwagize ruba rwansi mugumukocha yarabibonye aragerageza aramenya ingene abakinisha kuko urona Landry n'ubwo vyanka ukaza ugatereka uyu Sumizi Steve ukazana ukamushiranamo na Ori baraza ko kugirira defense nziza binatume tuduga score kandi ikindi naco uyu Aroni nabonye yifokasa ko uyu mukocha wa equipe nationale intamba mu rugamba n'umukocha ubona ko yifokasa kuri inde kuri systeme ya transition yo gukinisha abasore banyaruka cyane ni naco cyatumye dutsinda mu guserukira igihugu w'iki w'u Rwanda kuko ntibanyaruka egirevre barafise igihagararo ni barebare kandi barafise igihagararo ni barebare kandi ikindi naco cyatumye u Rwanda rutsindwa bo babonye umenga na ba pro baraturengeye uno munsi baza kubaza bafise ishavu ama media yo mu Rwanda yarabatutse ko ataco ko babateje abarundi muga abarundi nabo n'abantu wa mbere ubona ko twe dufise ihangiro gico tugomba kugira ante gushikako enterja igihugu cy'u Rwanda kuba twarabatsinze ijya mbere
eske birahagije kugira ngo navuga ngo abarundi bijajare tuvuge ko n'ubundi tugiye kuba tunongera u Rwanda canke biradusaba nkuko wavuze gutegura cyane cyane umumenyereza akagerageza kuba anarabi byinshi akosora kugira dutanga umusaruro gusumba kuba baratutswe none navuga ngo n'amamedia mu gihugu cy'u Rwanda nibishobora kongera ingufu muri uno mugwi na cyane ko uravye bari basanzwe nk'aho umengo baradusumbya bikaza kuba binatuma tuja mu yabira ku ruhande rwacu. Ugiye kuraba neza Tony, ibi byatumye badutuka ahubwo nivyo biza kuduha ingufu. Ati gute warabonye mara company n'ikibuga Kigali Arena na stade yacu departement. Okay. Marabonye ati gute bo batsinda mwe mufise ikibuga nk'iki natwe dufise ikibuga nka kijyanye. Rero biraza kuha abasore bacu ingufu nyinshi n'umwete kugira ngo basubire bemeze kandi twibukanye Tony, iyi ni qualification ni finale. Tugatsinda cha tuja muri African. Okay. Bisigura yuko uno munsi tugeza gukina uko dushoboye kugira dushobore guca iryo tike ryo kuja muri African muri Angola mu kwezi kwindwi. Ingufu bakoresheje uherutse bazi double na kabiri. Bategezwa kuzidubura kuko ni qualification Tony. Bazoba bateye iteka igihugu cyacu kandi n'abakinyi bacu bazoba biteye iteka ubwabo. Umva dutegezwa kukina uko dushoboye kugira ngo dushobore kuzana umusaruro dutera iteka igihugu cyacu n'abakinyi ubwabo bitera iteka. Igeze birumvikana hane ku ruhande rwa basketball ariko munabibutsa urukino kari kuri uno munsi dutana mu mitwe n'igihugu cy'u Rwanda na cyane mu kurondera iryo tike ryo kwerekeza muri African niyo twashobora kuba tunikura imbere y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twigarukire ngahi iwacu mu Burundi na cyane reka tuje ku ruhande rwa handball no muri tennis nako no muri volleyball ubona ko hari no mesha rikaravugwayo. Kumbure Interja unatubwira inkino zitegekanijwe haba muri weekend ubona ko championnat ku ruhande rwa volleyball bazoba bariko baragaruka no ku ruhande rwa handball hari mesha rikaravugwayo. Yes, ku ruhande rwa handball bagize kuri 5e journée urabona neza yuko samedi ku munsi wa gatandatu ku munsi wejo hari inkino zitegekanijwe igihe cy'isaha 6:30 umugwi wa SOS zohura n'umugwi wa Etoile du Nil ku munsi w'Imana aho tuzobona umugwi wa Rumuri wabigeme uzohura na Galaxy ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Umwana nyene tuzobona umugwi wa Sisters uhura na Iskam ku munsi w'Imana nyene hari inkino zitegekanijwe ku ruhande rw'abasore aho tuzobona umugwi wa Energy uhura n'umugwi wa Muzinga ni imigwi ikomeye cyane. Ku munsi w'Imana nyene tuzobona umugwi wa Golden uhura n'umugwi wa Brothers niyo match azokurutira weekend igira gatanu ariho na champion izorangira. Urutonde na mapure gushika ubunye muri pure A ekipe ya mbere ni Brothers igakurikirwa na Golden SOS igaza ku kibanza kigira gatatu igakurikirwa na Etoile du Nil. Ikintu nogaruka ko kuri handball vraiment handball n'umukino uraba kuri sesinga bariko barakina nk'imatch uza intwari na SOS ni match usanga irikirerwa n'abantu benshi cyane. Cyo kimwe na Brothers n'intwari cyo Brothers na SOS ni match usanzwe ko zirerwa n'abantu benshi. Mugame sesinga ni kibugo udashobora kurihisha. Ayaba handball ama match bakinira ahantu hugaye hakujya ko kuri parquet hakujya ko kuri departement parquet volley bakinira ahantu hugaye ajya mahera batoza araja mu kigaga ca volley akabafasha ibikogwe ubu equipe nationale handball bucaye bitabira muri Croatia iyo abajya ama match bagiye bakinira kuri tere hugaye bakarihisha amafaranga ubu ibi bibazo byo kuba bariko baraterereza ntibiba biriko birabaremera. Nico kintu rero president wa federation ya handball arakwiye kuraka kigarukako. Ikindi gikurikiye vraiment handball twabonye ko bongereje ama equipe bivanye no mu yindi myaka yagihera. Izi za Energy nizishasha za Etoile du Nil nizishasha muri iyi championnat ngani wacu mu Burundi ya handball. Izi za Iskam izi za abakobwa nta myaka ingahe heze zije bariko barongereza ama equipe kugira champion igirente iryohe. Ikindi naco je nagiye mbona muzi za Brothers ni equipe ivutse vuba n'ubwizi cyayigenda ariko igeze ku musaruro mwiza ziragitwaye ibikombe imyaka ingahe yikuri imyaka ibiri yikurikiranya ni Brothers yubakanye n'abakinyi benshi bashasha aba uyu mu captain ba Dudu abo twari tumenyeye mu handball yo ngahi Bujumbura baje bava ruguru aba banjeje n'abantu ubona yuko ni equipe afete yubatse ari shasha izana ingufu nyinshi izitwara ibikombe. Rero turashaka izi equipe zindi ziriko ziraza izi za Energy
izi za energy izi za etware dinire nazo kuzuzana n'inguvu tukabona muri handball biryoha cyane harimo equilibre nkuko twabona nkuko tubona SOS kinye n'intwari ariko akitabira abantu benshi. Akabazo gato Intelligent ngira ndakubaze bagiye kwerekeza mu gihugu cya Croatia. Uravye urugezo rwa handball y'iwacu uretse ko banavuga ngo ni mwe do 19 abatari dengeje imyaka 19 ariko tukaba tubonamwe abayirenza tubivugishanye ukuri. Uravye urugezo rwabo iyi equipe igiye kwitabira no navuga ngo n'amarushanwa muri Croatia. Eske koko umuntu yobitega kiki canke nyine bazoba bagiye gukura yo ya experience banaro babe n'amatara yo mu gihugu cya Croatia. Toni dufatiye ku nkino zabaye mu Rwanda bariko baraca iryatike nyene kuja muri Croatia bahuye n'ibihugu bikomeye cyane ngaha muri Afrika ndavuga Egypte za Maroc. Urabona ko abarundi bashobora gutena batatsindwa difference y'amanota menshi wasanga amanota 5 10 ntiyarenga ayo manota kumbure bijya bihugu bihuye n'andi ma equipe yo ngaha muri Afrika birabatsinda amanota menshi. Byukuri niego nta musaruro kuko bazohura n'ibihugu bikomeye cyane nka za Alemanya ahantu bare zatanguriye bahura n'ibihugu kw'isi yose bikomeye Ubufaransa za Espagne ariko abajene bacu ndize vraiment ntibazotumara amaza by'ukuri kandi bazokora experience ikomeye cyane kuko n'abasoro ubona banyaruka bafise inguvu bafise n'umwete. Yes, kumbure yana karavuga umuntu aricyo agomba bongereko ikintu no garuka nkanavuga burya handball barakinye match ya mikare mu gihugu cy'u Rwanda bakina na equipe nationale y'u Rwanda bakina match zibiri nubwo abanyarwanda bagumye batwereka ko baradusumbije baradutsinze nka difference ya kimwe ya bitatu mugugiye kuraba abanyarwanda nabari bemeje ko boza ino mu Burundi muga ntibabaye bakigirane bakiza ndibaza ko mukoce yabonye ahakusorera bafise bagize na staff nziza irimwe aba Rosoro n'uyu mukoce w'intwari uyu Flo hamwe na Fabi Floribert besha muzi utavuze Flo beshi ntibo mumenye naba ba Fabi urabona bafise staff nziza equipe barayiteguye muga ndiko uyu mu bakinyi novuga ko boba bari bamaze gusoka gushika ku mugabane w'iburaya no mukinyi umwe n'uyu Alex ari arakazi abandi bose bari bamenyere bakinira ngaha muri Afrika. Rero ni inshuro ya mbere yabo yo gusohoka turindire kumbe bazokura experience tusange mu nyuma bagarutse bizotuma hari akarusho bazokurayo mugari ikintu wagarutse cy'imyaka kiya kintu aha muri Afrika kirakunze kuba kigorana cyane. Ejo reka tucihoze ariko cyo kiragaragara ko harimo benshi bayirenza ku ruhande rwa handball kumbure ubona ko nakanya kariko katujana reka twigire muri volleyball.